umugenzi wanje twakuranye twanatambanye ari hanze yanunkiye utu video twatamba atambira ati voilà ambye ati ibi uravyibuka amaze kwindungikira c'est là où j'ai commencé à ndavuga ati why ntosubira kandi kugira ico kintu à part ça ndaraba muri kino gihe dufise ama groupe menshi gusumba zimwe za kera ndavuga ni umengo abadanse barabibagiye donc like muri entertainment umengo ntibikiri deep stand comme avant niyo naciye ntangura kwitegura ndavuga ati let me try ndabe ko nogerageza gukora ikintu bon kuri iyi jeunesse yacu no muri société pour voir si ça pourra donner quelque chose sinon ama sponsor naronse si menshi kuko bavuga ati bon ko Tamba yagiye muri 2013 maintenant tu es muri 2020 qui veut dire que ça fait 7 ans on va yari yabaye complètement formaté donc urumva hari abantu batabitahura réellement mugabo bon ndashimira Imana je me suis battu de gauche à droite ndagerageza hari abagenzi bamfashije kurumva kandi anabashimiye cyane par après bon nama sponsor naronse même si atari menshi yaramfashije promo voilà je ndi mu licencié en gros n'abantu dukorana bose presque bose n'aba licencié hari n'abafite za master kurumva but on aime la danse voilà c'est juste chaque fois que déjà il danse yacu il danse itamba nashatse kwerekana yuko la danse selon nous tugira comme un art de communication art de communication dit non violence qui veut dire que twe du transmettre message ku bantu it's like quand le message te dit il tababaza. Et à l'âge de 13 ans tu commences à danser. C'est quoi la danse pour toi? C'est une passion, c'est ce que je pratique quand je suis pas à l'école, oui, et ça me permet de me dépenser, oui. Je suis avec votre coach ici, il s'appelle Olissa. Tu le trouves comment? Il est gentil, il enseigne bien la danse et oui. Yo, hello ladies and gentlemen, abakunzi ba Siren Vibes TV. Mwebwe mwandane mukora subscribe, like, share kubigana tubashikiriza. Much respect. Turabona quel point mutwitayeho, turabona quel point mudusutena, mudufata mu mugongo. Utaragira subscribe, the time is now bro. Harakanu kakengeri kari ngaho ni subscribe, nimba ari mu gifaransa ni s'abonner. Ugakliseko uzoka muronga ama notification ibintu bishasha bica kuri Siren Vibes TV. As you see, you can call me a boss for real. Mwenye ka boss for real every day cyo yuko ari fresh talent no munsi ya tumengenda ahantu bari mwe abatamvyi ahantu dutamba nko mubibona background yanje no gwaruka ruko ruratamba rugerageza kuduza talent yago yes bishasha birahari bishasha ni byinshi hari impamvu yatumye nza ngaha urakeneye kuyumva stay with me bro ndakuramukije cyane ndabaramukije nanje meze neza turashima uyu numwe mu danseur baba entraîneur no mu danseur akongera kaba muri rimvyi akongera kaba no mu entraîneur waba dancers bro ibi byose bimachingana gute bon si moi uko bivuga c'est juste ikintu gikunda quand tu fais un truc avec l'amour tu es prêt tout ça on va avant prêt ukubigira byose yes avant que tubandanya idondoro ugira kuna unaramutsa n'abakunzi wa Siren Vibes TV bah Jenny twa Olissa je suis un artiste ndaririmba ndatamba je suis un chorégraphe prof de danse et je suis aussi un événementiel bon navuga ko ndi mu entrepreneur yes atubwiye ikintu kijanye na mu événementiel bisigura yuko aduteguriye ikintu gishasha cyatumye tumurondera namwegera utanga ikintu cyitwa Tamba ni ibintu duheruka kera the title yitwa Tamba tuyeruka kera iba organisée na Télé Renaissance Tamba 2010-2009 abakunzi wa Siren Vibes TV ndibaza ko bavyibuka iyi idea yo kugarukana Tamba yaje gute? Bah en fait Tamba navuga yuko j'ai eu la chance yo kuyiparticiper moi c'était en 2013 bon nari nkiri umwana muto but naciga secondaire je pense hama narabonye impact byagiriye société surtout les jeunes société burundaise surtout les jeunes bon nikintu cyadukozeho kandi nikintu cyana promotinga etwana zacu hama par après kiraba porté disparu ndabona umengo hari ikintu cyari kibuze mu gihugu cyacu sasa rero ndi muri université sinzi ukuntu ariko si umugenzi wanje twakuranye twanatambanye ari hanze yanunkiye utu video twatamba atambira ati voilà ambye ati ibi uravyibuka amaze kwindungikira c'est là où j'ai commencé à ndavuga ati why ntosubira kandi kugira ico kintu à part ça ndaraba muri kino gihe dufise ama groupe menshi gusumba zimwe za kera ndavuga ni umengo abadanse barabibagiye donc like muri entertainment umengo ntibikiri deep stand comme avant niyo naciye ntangura kwitegura ndavuga ati let me try ndabe ko nogerageza gukora ikintu bon kuri iyi jeunesse yacu no muri société pour voir si ça pourra donner quelque chose. Yes, reka tugerageze kwibutsa twakera muri Tamba ryo batamba muri team ya
yanatamba muri groupe yitwa G-Westside G-Westside mbwa sinavuga ko natamba ari gutamba yari just en fait bagira ama répétition muhira nabahungu twabana sasa rero je nije nabaha hano kugira ama répétition sasa hari ukuntu bagomba bagiye muri demi finale hacabura mu danseur umwe barambwira ati est-ce que urashaka kudufasha bambwira ati none je ko natamba à l'époque je nakunda football abacambwira ati wogira gusa udupost tubiri dutatu zabihetse uwo munsi ndabigira cyane uvumengo ndabiryohewe urumva ça veut dire ko iyo team yagupushinze ugira passion yo gutamba novuga ko ni ibintu byari muri jewe mugabo bon nagiye kubidekuvura nko muri 2014-2015 yes nkuko mwabyumvise uyu niwe yorganije ikintu cyitwa tamba iraje wararonse ama sponsors dibads ego abantu bavyakiriye gute for the first time ugiye kudodora mu muryango y'abantu basaba sponsor ya tamba bon cyo novuga kwanza ntibyari byoroshe ça pas été vraiment facile ko iki kintu ndagiteguye inone umwaka ucicari ndiko ndagitegura kurumva économiquement parlant nari fake nagenda nkadodora ça donne pas grand chose kurumva déjà bakaraba kwanza CV y'umuntu teki dadadada kurumva mugabo ndashimira Imana uko byabaye kose ko navuga yuko jusqu'à maintenant 80% nije navyikoreye sinon ama sponsor naronse si menshi kuko bavuga ati bon ko Tamba yagiye muri 2013 maintenant tu es muri 2020 qui veut dire que ça fait 7 ans on va yari yabaye complètement formaté urumva donc urumva hari abantu batabitahura réellement mugabo bon ndashimira Imana je me suis battu de gauche à droite ndagerageza hari abagenzi bamfashije kurumva kandi anabashimiye cyane par après bon nama sponsor naronse même si atari menshi yaramfashije promo voilà yes mu myaka iheze Tamba nkuko bivuze yahagaze muri 2013 harabaye réussite ku bantu boganiza amatamba uko abantu barabishuhira witeze feedback imeze gute ku bantu bazoba baje gushigikira iyo evenement yawe ya Tamba bon je novuga yuko bitege mega surprise gusumba ijya yahora voilà kuko bon sinovuga yuko bon reka sinobigira trop too much trop big non novuga yuko bon ni ibintu bizabimeze bien sindiko ndiyemera ko nagerageje kugira ikintu kiri un peu original ndavuga ni reka ngire la différence ça n'a pas été facile mais avec les moyens qu'on a tuzogerageza tugire la différence twumvise Tamba turumva ko ari competition est-ce que izoba ari competition réellement cyangwa izoba ari vya bintu umuntu avuga ati turagiye gutamba justement kugira tutamba hama nimba ari competition award tuzozironka abazotamba uzoba wa mbere udushimwe tuzadupanze gute bon nibaza yuko pour le moment ça sera pas une compétition muga en gros en général murazi ko Tamba ari competition kandi izoguma ari competition mugabo iyi audition 2020 c'est juste kugira tumenyekanishe yuko competition izotangura next year c'est une sous forme ya conférence de presse tweeting a pre-party voilà c'est juste kugira twerekane yuko igiye gutangura kuko 7 ans ça c'est trop sinashatse kucangira ko kandi haciye 7 ans navuze ni reka kwanza tumenyekanishe dusure tubibutsa ka kera tubwiye ati mwitegure next year tuje kuwatsa umuriro kandi yego voilà naronse chance yo kuzana umugira ama repetition nawe n'aba petite abana bakiri bato ibintu nizo twa dusanzwe tumenyereye muri Tamba ibintu turuka Tamba ya kera habano nakunze gusama iyi idea yo kuzana abantu runo gwaruka rukiri ruto tuvuga ati dazi biragoye nk'umuvyeyi w'umurundi especially guha permission mwana bavuga ati genda utambe genda ugira iki mebwe iyi idea yabagiyemo gute yo kurodera ugwaruka rukiri muto hama kuri babavyeyi nabo bakifata bakibanira abana tuvyite kubanira abana babo gira icyo babwiye bro bon icyo nshatse kubwira nuko ni ya différence nariko ndakubwira nagerageje kugira ikintu kiri un peu original kuko selon moi la danse ukuntu tuyifata bon image bayiha mu Burundi yarambabaza ko kera bari bazi yuko umudanseur ari umuntu un peu rien quelqu'un qui fait rien un délinquant tu vois un voyou muga pour le moment la majorité aba danseurs nabachi bo baraciye ku ntebe y'ishuri kandi c'est pas obligé yuko utegereza kwiga kugira utambe mugabo nshatse kuvuga yuko bacikure ko par exemple urazi nka jewe je ndi mu licencié en gros n'abantu dukorana bose presque bose n'aba licencié hari n'abafite za master kurumva but on aime la danse voilà c'est juste nshaka kuvuga yuko déjà iyi danse yacu iyi danse itamba nashatse kwerekana yuko la danse selon nous tugira comme un art de communication art de communication dit non violence qui veut dire yuko twe du transmettra message ku bantu it's like kandi message itababaza message ituma umuntu aryoherwa kuko iyo umuntu ariko aratamba uriko murabo uraryoherwa uraryoherwa kandi ukaryoherwa sana ndatsamba ati iyi danse yatwe dushaka kuyikora comme un art de communication kurumva dushaka kuyikuramo
ushobora kuyitrasamo ayandi ma branche pas seulement ubonye umudanseur ntubibaze ko ubona gusa umuvoyi ubonye umudanseur ubona umu intellectuel ubona umu docteur tu vois ce que je veux dire ubona umu entrepreneur For real. voilà nico gituma John avuze ni iyi danse yitamba izo ari ikintu kiri un peu original tu vois. Special. C'est ça hama kubyerekeye abavyeyi nibaza yuko bon ibyo ni ça fait partie y'imico y'iwacu babonye umuntu ariko aratamba surtout ku bakobwa Yes, sir. biyumvira yuko ebana ujya n'ikirara et pourtant c'est pas ça Yeah. c'est pas ça par contre iyo urekuye umwana akaja muri societe biramufasha no kumenyana n'abandi kuko urabona nga abana bari nga si abana bava ahantu hamwe tu vois mbwa baragerageza kumenyana itandukanye. hariyo voilà ko jewe hariyo abikiriri hariyo bo mu Kabondo hariyo mu Bwiza Nyakabiga Kanyosha Umva yaba no mu giti n'abana bo mu voilà c'est Yeah, ça yeah, c'est mon yeah. objectif quoi Yeah. urumva c'est pour créer cette bonne relation entre abo bana bakamenyana ni ya communication ndiko ndakubwira hama tugerageze de construire ce futur ya igihugu cyacu For real. kandi futur tu construis à partir des jeunes Yeah. Urumva? This guy is a genius. Umuntu agize iyi idea nk'iyonye bro. Respect man. Merci bro. Yes, ni ikintu cyiza cyane. Hama reka tuyage byinshi ku bijyanye na Tamba. Izoba ryari utubwire byose un peu avec Tamba, utubwire affiche ya Tamba yose ukuntu yifashe kugira wa muntu w'umukunzi wa Siren Vibes TV azogire ya mood yo kuza nyene kuraba kandi Tamba yake. Yeah. En fait, Tamba izoba le 19 décembre, ce samedi, kuri Institut Français. Hama izotangura de 16h, quitte à X temps. Mugabo à partir ya 21h30, bizoba biriko birahera. Hama entre izoba ari 4000 tickets simples, tickets sponsor on a yo ni 10 000. Bon, hama les places ils sont limitées. Urumva abashagura amatike bayagura en avance ari déjà online urumva. Yes. Yap en gros c'est ça. Nibaza ko ari ibyo. Abarundi turakunda bya bintu tuvuga ati ebana jiki ikintu foke ndakijamo mbonye harimo mu artiste. Yeah, Turashobora yeah. kumenya aba invité bazoba bari muri show yanyu. Bah, côté y'aba invité, nashatse kugira 90% ya danse. Kuko turamenyereye quand il y a un show ya danse, ategereza gushiramo abantu baririmba. Abantu baririmba. Ukuro, bon navuze nimo, je shaka 90% y'aba danseurs. Mugabo, il y a aussi des invités. Kuko muri Tamba, c'est objectif kandi yo kuduza aba jeunes bakiri down muri music. Yeah. Urumva? Nagerageje harabona tumiye, bon novuga hariyo nabandi batari confirma. Muga d'ici nka uno munsi mwijoro presque bose baraza gukonfirma. OK, sinon il y a des artistes, Yes, abartistes nka 5 6 uko onye. Ego. Ni surprise kuko tutabona No abartistes amafishi muzoyabona hari ama flyer gumasohoka. kumasohoka. Let's wait for this. Yeah. Bashobora tubwira nk'abartiste babiri basi bamaze Aba confirma. we hariho Fiston wo muri Codes. Aha. Hariho DJ CB. Yes sir. Sinzi kumuzi. Ndamuzi. OK, hariho na DJ NC wo muri Holy Star DJs. For real. Yep. Harimo mbe abandi ko ndabibagiye. Ni abandi muzobabona. Yep. Tuzi turi benshi tubashigikire. Yep. Ni événement iba yorganize n'umu jeune. Yep. Ibaze événement iba yorganize n'umu jeune nk'uyu yonye. Faut que tuyisupportinga. Faut que dukora byo dushoboye twose tumushigikire. Izuba ari le 19 décembre. 19 décembre izuba ari samedi. Vers 16h ni kuri FB ticket yatubwiye ko ari 4000. Amukeneye sponsor nayo ni 10 000. Vraiment tugire effort tutanga aga sponsor kugira ejo cyangwa muri 2021 Tamba ije ari compétition abe motivé. Voilà. Chaka yuko iyi introduction kiba ni un truc qui est un peu lourd. Yes, kugira même na next year nitwaje kudodora ahantu bazavuga ati uyu yaratweretse ikintu cy'amateka kandi ibyo onye kugira bibe c'est grâce à vous ni mwadufata mu mugongo. Yes sir. Mu kurangiza neza ikiganiro cyacu bro nashaka kubaza est-ce que entourage cyangwa abadanseurs bose wahamagaye baranonse iyo mood yo kuvuga ati reka tujye kugishigikira bacyakiriye gute wahamagaje abadanseurs waragerageje guhamagaza babadanseurs tuzi gusa cyangwa warashyize n'abadanseurs bakiri down? Bon en gros comme nakubwiye ko ari conférence de presse nagerageje kurondera amagroupe azwi ko ni intango kwa kurumva wuguriye ikintu uragira ikintu kimeze nka promotion ko ari amagroupe nahamagaje benshi bayazi bayabona gake kuko kugira sohoke si ikintu cyoroshye ko navuga nje kangire promotion ni coach jewe ndondereye amagroupe de danse ari connu kugira ikintu cyacu kibe kiri deep. Voilà c'est ça. Nka petite mbona ngaha nyumuntu ashaka kuza kwiyandikisha nganje ndafite petite sœur wanje cyangwa ko dukigana usanga afite petite sœur cyangwa petit frère ari passionné na danse ucisha he kugira ze icyo kibazo uranyandikira muri Instagram Olycée Olyce cyangwa Facebook Olycée Olyce ucumwa aca baenregistrer déjà cyandaguha le contenu byose bikenewe byose comme ça hama après
Yes, Bigenda reka neza. ngerageze ndondere bamwe mu bapetite canke mu bana batamba muri team ya Olisa tubabaze bibiri canke bitatu tubabaze ukuntu biyumvamwe bako baratamba tubabaze vibes bagira Okay. so come stay with me ngo tubaronde Turabe turondere wa reka dufate uyu. Ça va? On va te poser des questions. regarde là-bas salut tu vas bien Oui, ça va. tu t'appelles comment Joya. Joya Oui. Joya je veux savoir tu as quel âge J'ai 13 ans. 13 ans Oui. et à l'âge de 13 ans tu commences à danser c'est quoi la danse pour toi C'est une passion. C'est ce que je pratique quand je suis pas à l'école. Oui. Et ça me permet de me dépenser. Oui. Je suis avec votre coach ici il s'appelle Olisa tu le trouves comment Il est gentil. Il enseigne bien la danse. Et oui. Et dans le futur, tu veux devenir quoi? Tu veux devenir comme qui dans la danse? Qui te passionne un peu avec la danse? Galkassi. Bad Galkassi. Oui. Et pas après, tu veux devenir comme elle? Oui. Merci beaucoup. Je veux pas faire de ça mon métier. Pourquoi? Parce que je veux faire de ça mon hobby, pas mon métier. Pas ton métier. Non. Merci beaucoup. Oui. Tu m'as dit que tu t'appelles? Joya. Joya. Enchanté. Moi, je m'appelle Kabos for real. Oui, enchantée. Enchanté. Yes, mwafite sakonzi va Siren Vibes TV. Date ni gangene ni le 13 décembre kuri IFB de 16h until night. Abarundi sasa makasani tukunda Ni le 19. Le 19, sorry, le 19. Abarundi amasani tukunda kuyakurikiza bro. Yeah. Right ko surtout mugabe événementiel mutanguye 16h usanga bitanguye 19h 18h. Okay. Na twege tubakure déplacement yatugora. Twitege ko ibintu bizoba ku masaha. No bizoba ku masaha quand même. Urazi ikigo cy'abafaransa bari strict. Ahubwo baze barabagura amatike yakiri kare kuko na amatike ararisika guhera afise ama place ari limité donc hari igihe hazoshika igihe twugara imiryango. Yes, I do 16h Voilà. till late. We wanna dance, we wanna have good vibes, we wanna do everything justement kugira turyoherwe. Bro, gira icyo ubwiye abakunzi ba Siren Vibes TV hama ugira ko n'abasezera. Bah dans un gize merci. Merci de fond du cœur Siren Vibes. Murakoze sana ko ni support yanyu. Umva muriko murafasha. We are there for Ko you. mufasha ugwaruka en plus muko mufasha na entertainment y'u Burundi. Yeah. Imana ibamera imigisha hama ikindi naco tusaba nyene kubatumira abashaka nyene dazi ko duteza imbere igihugu cyacu Yeah. kuko bavuga future les jeunes ni future aba jeunes ni future y'igihugu For real. donc tubasupportinge mudusupportinge pour voir si twotera intambwe igihugu cyacu kigire aho cigejeje muri côté entertainment No muri Imana ibamere iyi imigisha. mukore subscribe kuri channel yiwe. ya Olivier Sentama Ni Olivier Sentama kuri channel yawe. channel yo channel Kwe kutagize Olisa. bon barayipirasi ya mbere Ah. cyangwa byo guhindura izina Shit, Olivier. barayakinze Sentama. Yes, I. Okay. Mukore subscribe kuri channel yacu ya Siren Vibes TV. Nkuko musanzwe mubizi, you can call me Kabosa. Peace out. Thanks guys.